ego banyakubahwa twe biradutangaziza abanyagihugu turi kwinjira gutora bagaca badukurikira bakatubwira nkaje bambwiye ngo ndabatse intuzi irangi bambwiye ngo zinguko nyene wobizinga kandi irangi mwarirungitse aho soko kwagudusubya kutwiba yamaze abandi nabo bari kugenda bababwira ngo zana tugutorere ivyo bintu turavyiyamirize kandi bihagararira aho nyene none turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru vy'imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho twabatunganirije turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu kw'igenekezo rya gatandatu ruheshi 2025. Ni umunsi rero ukurikira wabayeho amatora ku munsi w'ejo habaye ibintu vyinshi bidasanzwe muza no gukurikira mu majwi y'abenegihugu muri aya makuru twabibateguriye ntuze gucikwa. Hari amakuru menshi rero yatugezeho nyuma y'uko ku munsi w'ejo twagiye turabagezaho uko mu bice bitandukanye gutora vyoba vyifashe ariko icagaragaye nuko habaye ubusuma buteye ubwoba ariko n'abenegihugu muri aya makuru mukaza kumviriza amajwi yabo babisigura. Reka tubaramutse mwe mwese mudukurikiye muri mu bice bitandukanye mbere mu gihugu c'u Burundi mu ntara zitandukanye no mu bisagara bari mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi abari mu bice bitandukanye muri Afrika ndetse no ku migabane ya kure nka Aziya, Australia, Uburaya hamwe na Amerika. Mwese turabahaye ikaze kandi turabakunda cyane kuko mutwereka ko mubana natwe. Imbere yuko tubagezaho rero aya majwi reka dutangure n'inkuru y'umubabaro kuri Musenyeri Nyaboho. Ni Musenyeri Martin Blaise Nyaboho rero akaba arongoye umurwi CNDH ujerwa gateka kazina muntu. Biravugwa ko rero hari urupfu rw'umupfasoni Merienne Nyaboho ruzobava ko yari umukenyezi wa Musenyeri Martin Blaise Nyaboho. Impamvu rero dutanguriye kuri iyi nkuru nuko yoba yarapfuye atonze kuja gutora. Umupfasoni Merienne Nyaboho rero yikubise hasi mu gihe ari ku murongo arindiriye gutora mu matora y'abashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Inyuma gato rero yahavuye yitaba Imana. Umupfasoni Merienne Nyaboho rero akaba ngo yari mu banyi w'abantu benshi kandi Pacifique Nahazwe nawe ubwe akaba mushinga intahe avuga ko yari umubanyi mwiza iwabi Makamba ngo yari muvyi yaciye bugufi avuga make. Pacifique Nahazwe akagira ati sinigeze numva hari uwo bashwanye nta nuwo numvise amuvuga nabi yari n'umurezi yahaye ubumenyi abana benshi b'igihugu. Turahojeje rero umushinga naye wiwe n'abana 8 asize. Ibi bihe rero nibiba vyoroshe ariko murumviriza ko amatora y'ejo atabaye meza ku miryango imwe nimwe. Si imiryango gusa rero yoba yarabuze ababo ahubwo reka tunaje no kuvyatangajwe n'abenegihugu bagiye batandukanye mu majwi yabo. Mwumvirize ivyoba vyarakozwe ku munsi w'ejo vyibonekezamwo ubusuma bukomeye cane nga hose NDD-FDD n'ubundi yarisa ko nta muntu nimwe ihanganye nawe. Mwumvirize rero strategy zose zakoreshejwe kugira ngo amajwi y'amatora yibwe. Ibyo byose rero ugiye kubikurikira muri aya majwi twabateguriye y'abenegihugu mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Uyabana gashavu abantu bashavura cyane wangu bakareka kuvyerekana. Abantu baba barashavuje bakavuga ati jewe umugambwe kweri ukwiye gufutwa ahubwo nivyo ntagira mpaka bakavuga nyene ati nofuma ndavyonona. Ariko rero ivyo birashika. Ega natwe kera hari igihe wasanga abantu babitahanye kubera uvuye ntibagusaka waratora ibisigaye ugatahana. Nje ndazi abantu benshi babitahanye. Aha ni muri bureau de vote nimero muri Karuzi 3 Karuzi ya gatatu. Bafashe umugabo yagiye gutora acafata ambe yitwa Sanani Selemani afata intuzo ya ikarata y'abashinga amateka n'iy'abajanama ba komine akurako inkona arayitabura. Izi zose uko ari zibiri. Rero yafashwe na dokoro turi kumwe ngaha barabagira mutware mugasho. Ni tonga kandi abo nyene aravyiyemerera murabibona. Komera. Ntuvyizamyeho kweri. Nabo yondi mu Kirundo abifashe gaca bitabagura ku mugaragaro nyene. Amahanga biraba. Muga ndiko ndamuraba isura yiwe menga nuwo kwa Kagame. Ariko nabo muntu ari umurundi. Shini hatari kweri.
kumurika ni kumurika abasazi ni benshi yego mugabo umusazi nawe agirwa no gukosorwa ntabyo kumwihanganira mwirambire basatiriza ego banyakubahwa twe biradutangaziza abanyagihugu turi kwinjira gutora bagaca badukwirikira bakatubwira nkavyo bambwiye ngo ndabatse intuzi irangi bambwiye ngo zinguko nyene wobizinga kandi irangi mwarirungitse aho soko kwagudusubya kutwiba yamaze abandi nabo bari kugenda bababwira ngo zana tugutorere ivyo bintu twavyiyamirize kandi bihagararira aho nyene none uko niko vyaragenze mu bice bigiye bitandukanye murumviriza ko ibintu vyaragahomera bunwa gusa muri iki gitondo tubabwire ku makomine atandukanye y'igihugu y'igikorwa cyo kwegeranya amajwi n'ibikoresho biva mu biro vy'amatora bitandukanye cyari kirangiye mu ijoro rishira ubuca kuri uyu wa kane nuko rero abarongoye imirwi y'amatora mu ntara no makomine bagiye barashikiriza menyesha makuru barongetswe mu runani rwo kumenyesha makuru ico gikorwa kikaba kitari coroshe biturutse ko intara n'amakomine vy'igihugu vyagutse bigatuma rero gushikana ibikoresho ku mugwa mukuru w'amakomine n'intara bifata akanya gusumba uko vyahora vyitezwe ko muri kino gitondo cyo ku munsi wa gatanu ari ibiharuro mfata kibanza vy'ivave mu matora tagura kubishikirizwa n'abarongoye imirwi y'amatora ku rwego rw'amakomine n'intara ivyo navyo mukaza kubana yo mushikirizwa kibiraho mu runani rwo kumenyesha amakuru rw'ibimenyesha amakuru vyandikwa n'ibikoresha imbuga ngurukana bumenyi natwe rero kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV tukaza kubibagezaho vyose uko vyakabaye nuze gucikwa rero reka mwumvirize uko no mu bice bigiye bitandukanye byoba byaragenze nanone Mucankuzo muri komine Gisagara hari ku isaha 9 z'igitondo haruwagize ati turi saa 9 z'igitondo aho mperereye amafirimbi ni menshi n'ingoma nivyo binkanguye bwakeye ni mu vyuke tuje gushitsa isezerano amasaha naya ntemutangwe abandi bashitseyo izo nizo message ziriko ziratangwa n'imbonera kure Muyinga ku mukoni muri Risese Tendre Kamahoro nje hari ibintu biriko birantangaza ngo imodoka ifise plaque CO 444 ATA yibiyo bitabonerana izi saha ndakwandikiye iriko irapakururwa vyangwe gufata ifoto kuko isaha niyicungerewe cane aho bita ku mukoni ku ishure Risese Tendre byo ku mukoni mu ntara ya Muyinga ya kera ubu rero itwarirwa muri Buhumuza ko dusanzwe tuzi iyo modoka ari imbonera kure y'umwicanyi Basabusa Antoine iyo mbonera kure ikaba ari intumwa ya Shabani umwicanyi ariko yitoza mu bashinga amateka ubwo uwo basangije kwica iyi modoka yoba ipakiye iki biriko biratera amakenga abantu benshi kuri lycée municipal Kinaba muri quartier Ngouzi ati nje ndimbonera kure burya ivyo mwanditse nukuri nivyo muri ko muravuga nukuri ubu isaha 10 z'igitondo turatonze imbere y'umuryango turimbonera kure gusa ariko hano ntabwo abakozi base ni baharaye tuhasanze abasirikare gusa baraye bahacunze murakoze hari uwitwa Haheze atwara umugambwe muri zone Ijenda muri Mugongomanga yoba yavuze ko abatora inyuma y'isaha 4 ari ukumuraba neza yagize ati umugumye banga atora inyuma y'isaha 4 z'igitondo kiretse wahawe akazi n'indongozi tumucunge neza kabisa ngazoba tubaha amategeko ahabwa n'indongozi ivyayi ni hanyuma harundi yagize ati mukomere abari kuri biro y'amatora mukore nk'inkona bureau de vote ndiko ubunanditse ibi hatonze abantu nk'igihumbi gusa aho rero hari mu Ijenda ku isa 11 z'igitondo Harundi yagize ati nukuri abanyagihugu bariko bararira muri Rugenge komine Mpanda Bubanza ntibaza baragutorera kandi ni itegeko gushirika gikumu nukuri ibintu birateye agahinda aho ni muri komine Mpanda muri Rugenge ku isaha 12 z'agatondo kuri uyu munsi kwigenekerezo rya gatandatu hariko haraba amatora Harundi yagize ati turatabariza ku mutumba wa Rugenge komine Mpanda intara ya Bubanza nukuri nta munyagihugu ariko utora CNDD-FDD hari imbonera kure nukuri abanyagihugu bariko bararira mudutabare uburundi turagowe ubu rero ariko aratabariza umutumba wa Rugenge nuko rero biriko biribonekeza ko atamunyagihugu numwe ariko aritorera ahubwo bose ngo bariko baritorerwa n'imborera kure zoba hashizwe ivyo rero ni bimwe mu biriko biravugwa n'abantu batandukanye mu bice bitandukanye ariko rero ku mugoroba w'ejo niho
habonetse ubutumwa bwatanzwe na Aime Magera havugira umugambwe CNL ku gice ca Gatoni Rwasa aho yagira ati ubutumwa bwihuta nyamagamugayo mwese bagira tubamenyeshe ku ruhigi rudasanzwe ku ndongozi no ku nyangamugayo zose muri rusange rwatanguye mu gihugu cose. Documentation imbonera kure igipolisi na CNDD-FDD Irongo izo nzego zose bariko bahiga buhongo indongozi zacu mu ntara zose aho bikaze cane kuva muri kano gatondo ni muri Cibitoke, Bubanza, Rumonge, Makamba, Gitega, Cankuzo hamwe n'ahandi bitavuga ko ahandi bitakaze. Abegereye ubutegetsi rero bariko baduha amakuru ngo nuko bibaza ko inyankamugayo zigomba kubatubira agakino kabo kandi ndekejo ngo ni n'amatora ngo barahiga ku buryo ngo n'umuntu CNL bofatira mu nzira ejo turetse wo kwihenda ngo harashitsaho bazokorera ingirwa amatora ngo bafise itegeko ryavuye hejuru mu mugambwe na documentation kumukosora canke kumusenyagura bimwe bikomeye hanyuma rero adapfuye bagaterera mu gasho bakazomurekura inyuma ya 2027 ngo tuburiye rero mwese nyankamugayo ko mwokwigumira mu mihana iwanyu ejo ku badafise iyindi mirimo no ku bandi barundi atari imbonera kure iyo nkuru muyifate nka nkama nimwibaze ngo abahigwa n'abaseneri gusa mugire hange muje mu mirimo yanyu mubarekere ayo matora yabo bitunganirije bonyene ngo bugabo surucumu murakoze igenekezo rya 4 kwezi kwa gatandatu 2025 Aime Magera niwe yoba yatanze ubwo ubutumwa. Mu matora yo kuri wa gatanu ruheshi hatorwa abashinga amateka n'abajanama b'amakomine abakenguza amateka bakaba batorwa n'abajanama b'amakomine bakaba bazotorwa kwa 2023 mu Kakaro. Azohereza rero amatora y'abajenama b'imitumba amakaritsiye nabo bazotorwa kwa 2025 Nyandagaro. Abashinga amateka batorwa bose hamwe n'ijana batorwa hisunzwe ikarata nshasha y'intara zitanu mu gihe kare zahora ari 18 intara n'igitego c'abashinga amateka kuri imwe biri kuri iyo karata. Ibujumbura rero nkuko tugiye kubabwira azotorwa 23 ibutanyerera hatorwa 23 igitega hatorwa 21 burunga hatorwa 17 ndetse ibuhumuza aho hatorwe 16 kuri abo bashinga amateka ijana rero baba batowe harashobora kongerwa ko abandi biciye mu kizwi nka cooptation iyo urugero rwo guserukirwa rutakwiye ibice 30 canke barenga b'abagore ibice 60 by'abahutu n'ibice 40 by'abatutsi acongerwa ko batatu baserukira abatwa. Nk'inama rero nshinga amateka yahora irigizwe n'abashinga amateka bose hamwe 123 ndetse abajenama b'imitumba makaritiye batorwa kuba abashinga amateka n'abajenama b'amakomine n'ababa kuri ku ntonde zatanzwe n'imigambwe canke n'iz'imigambwe. Muri amatora rero imigambwe yatanze intonde ni 23 n'urunani rumwe ariko rero harimwo n'abakeya bitoza ku giti cabo. Bitoza rero mu bushinga amateka ni 2900 hamwe n'icenda bose hamwe 2898 batanzwe n'imigambwe cako urunani rw'imigambwe 11 akaba ari bo bigenga. Komine igira abajenama nibura 25 ariko nabo nyende barongerwamo abandi y'urugero rwo guserukirwa rutakwiye nkuko ice bigenda mu nama nshinga amateka. Komine zose rero ni 42 mu gihe zahora ari 119 bituza mu makomine rero n'ibihumbi 6753 bose hamwe n'ibihumbi 6750 batanzwe n'imigambwe canke urunani rw'imigambwe hamwe n'abatatu bigenga. Imitumba rero n'amakaritsiye mu gihugu cose n'ibihumbi 344 mutumba wose ukabugira abajenama 5 batorwa ku giti icabo. Abakenguza amateka batorwa ni 2 ku ntara harimo umuhutu n'umututsi hisunzwe ikarita nshasha y'intara zitanu. Abakenguza amateka bose bazoba ari 10 hace hongerwa ko 3 baserukira abatwa. None hoba hatora abantu bangahe? Muri Bujumbura hazotora 1,815,618 Butanyerera hazotora abantu 1,197,636. Muri province ya Buhumuza hazotora 877,380. Igitega hazotora abantu miliyoni wose 87,734. Muri Burunga rero akaba
ari miliyoni umwe n'ibihumbi 20,579 bazotora bose hamwe rero akaba ari miliyoni 6 n'ibihumbi 13,498 bazotora baba mu bindi bihugu nabo n'ibihumbi 14,521 2025 gushika 2025 ubaye bwa mbere mu Burundi huzura imyaka 20 haba amatora uko imyaka 5 iheze nta rundi runganwe rwigere rukura rugashikana imyaka nk'iyo tagiciyemo ngo amatora asibiye mu myaka irenga 60 Burundi rukaba bumaze buronse intayo yo kwikukira ariko rero kuva hasigaye imyaka ibiri ngo Burundi buronke intayo yo kwikukira mu 1962 haragiye haraba amatora yabaye imigambwe myinshi canka umugambwe umwe yindi imyaka riri gahera atayabaye ku ntwaro za gisirikare canke mu gihe c'indyane n'intambara uretse umugambwe Ipona watsinze amatora yashikanye Burundi ku ntayo yo kwikukira mu nyuma rero ugahava usigara ari wonyene wemewe mu mategeko kuva mu 1966 gushika mu 1993 CNDD-FDD ni umugambwe ugize kabiri muri kahise ku Burundi umaze imyaka myinshi ku butegetsi undi mugambwe rigeze gutsinda amatora muri kahise ku Burundi Sawanya Frodebu mu 1993 kuva ico gihe nta ntsinzi urasubira akuronka ndetse bari bakuriye abanyafudebu bakaba bari mu urunani Burundi bwa bose rurongowe na Patrick Nkurunziza mu yandi